Reka turamutse cyane abakunzi mwese gukurikirana aho ne mwahisemo ukabana aho Imana ikomeze kubaheza cyane tuba tuje muri yashusho kugira ngo tubagezeho amakuru ya sinema, amakuru ya filime mu Burundi, ibintu bidasanzwe biba bihari mu tubarere ku kanya tuba tumaze imisi ko turababwira ibintu biriko birarengana muri filime y'u Burundi. Muri filime y'u Burundi hari ibintu bidasanzwe, donc hari udusha twinshi reko bakunda kubivuga abantu bahari hakurya y'Akanyaru. Hari ibintu byinshi cyane kandi novuga ko bigezweho biriko biravugwa kandi ku ntuzenya ku muvuduko udasanzwe. Dufise icyo twokwitwa urubanza rwa Diko, umumenyesha makuru dufise avugira filime y'u Burundi cyane. Ego aho nawe yavuze ati nanje sinogenda nkateye na Sabe de Tiara so kavuga ati wewe ni sawa kanye nabandi. Hari abantu bateye amavi, hari abantu batewe amavi, hari abantu bagiriwe amadote nino industry, nino entertainment n'ubu turamenye byabo kumbure nabo tuzobagarukako na cyane cyane tubigeko tumenye ico kintu cyabiteye bizosange turi muri bya bindi bidahera. Turabona misa tubane neza aho yimirije urubanza rwiwe ku itariki 25 za kuno kwezi nyene. Tumufelicite nawe nyine ati big up sana bro, ukoze ubwo cyiza nakunda kubyitwa kari ibintu bitunguka ariko bishiramo ivyunguka ariko ntibyunguka. Ego dusimbe twigarukire muri lancement officiel ya BMT aho byari ibintu bidasanzwe ku bari Bujumbura marabonye ko byagenze, n'abari Gitega marabonye ko byagenze. Benshi barako baribaza ati mbe iyo filime ni yahe? Ni filime bitwa Agatsiko Nigahe, ni filime yakinyemwo no kwitwa ibyamamare gusa, abastar gusa, nta muntu atari cyamamare yakinyemwo iyo filime. Nujya mwana mutoya mubona ujya yarakinye muri filime yaciye ku rubuga rwa Warubizi, kumva nawe ni cyamamare mu bandi kandi iyo filime yakunzwe cyane. Nico gituma rero tuvuga ati iyi filime nubwo itarasohoka ngo kuri YouTube bayibone, yarakoreye lancement officiel, yarashize ku mugaragaro. Kumbure ni mwibisha nk'umuntu uri imbere ikambure kuyibona, kumbure niho muzobona ibyiza byayo. Ntabwo yakinyemwo abantu baza kwiga, ahubwo yakinyemwo abantu bakikorera muri sinema y'u Burundi. Ko turabona Jamana yavuye muri Warubizi, yakinanye na Bakadola Film n'abamenyereye. Turabona izo Chris, turabona Misakani, turabona abandi benshi, turabona Chanceline kuva muri Burundi Film Academy, muri Feu Rouge n'izindi filime nyinshi. Urumva kabara abantu babizi cyane. Rero ibi bintu bitwerekeza kugira ngo habikangura filime zoze twifitiye ishika, filime zose tuyikunda, filime zoze duhita tuyishimira. Mu yandi majambo tuvuga ati aba bantu badutegurira ibi bintu, badutegurira ibirori batuma twiyumva ko filime mu Burundi hari, batuma twiyumva ko kumbure ibikorwa mu Burundi bya sinema biriko biragenda neza. Niyo mpamvu tuvuga ati Imana ikomeze kubahezagira, ikomeze kubaha imbaraga, ikomeze kuba gutuma borondera uburyo babugwiza kugira ngo ibikorwa bizoshikare gutera inkunga. Ni kishi cyane haba amalancement menshi ugasanga haza abakinyi b'amafilime, ugasanga haje abantu bangahe, ariko ubu n'umunyagihugu asanzwe araza kwitabira ibirori bya filime. Rero dushimire uyu muntu wese araratajyane ariko yumvira ku iterambere rya filime mu Burundi. Ego turabona amajambo menshi ariko aravugwa ku musineaste, ku mukinyi w'amareresi woto kwitwa Chanceline, aho bamwe bariko bamuvuga ko amajambo bagiye atandukanye kujanye n'imyambarire. Ariko nibaza ko havugwa bubezwe so wenyene novuga ati biriko bigenda nabi kuri ya canke se bivanye n'inzira bariko barabimurikamwo. Boreka kuvuga amajambo menshi kuko ari cyari muto, kumbura arafise amahirwe yo guhinduka, kuko umuntu wese arakeneye amahirwe ya kabiri. Turabandanya ku mafilime ariko araza, amashasha mino misi. Nibaza ko tugiye kwiyugura, burya irungu tumaze igihe rigiye kurangira. Turabona Feu Rouge isazo ya 5 igombize itarike 20. Turabona episode ya mbere ya isazo ya 5. Dutumira rero muri wese hari hose yumve ko batayirangije, batayiretse cyangwa se ngo ntibiyumvirire ku bakunzi bayo. Ijya ni sezo kumbure nziza cyane kandi nibaza ko uzoshima vuba cyane. Ni Lendi, ntabwo imisi ari myinshi, nta ndisigaye. Lendi mumva muzoba mutanguye kuyiraba ku mbuga zanyu za YouTube, muzamubona notification 200
zigera nayo yagezeko. Turiko turabona agatsiko ntigahere, nayo nababwiye ko atari mwino ndwi mu ndwi imbere, ariko nayo nyene si nyinshi kuko film imaze gukorwa lancement officiel, abasigaye kwisha kuri YouTube kumbure abantu batandukanye bakayibona. Rero turabona muri Twafa hariyo filime nshasha iriko iraza kumbura ikirabice bigacika, iyo bise Umwamikazi. Nayo nyene iriko iraza ku rundi rwego, twovuga ati nurumva ko ari ibintu byiza, aho tumaze imisi turaraba data, urumva badukubise mu Umwamikazi, aho filime ifise amasanamu, turaraba amafoto ya ruguru, tukabona ibintu bigiye bitandukanye. Rero tubabwiye ko nayo nyene ni filime nziza cyane kumbure, nayo nyene muzogende kubiraba kuri Fanny Lavine niho izorenganira. Rero urumva ko ari ibintu byiza cyane. Tuvuye ngaho turaja kumuvugira Imana kumbure abasanzwe mu gospel, ari indirimbo zo guhimbaza Imana ziri mu mitima, ntugababwe bitandukanye. Nawe nyene yavuze ati ndongeye kubazanira indi message biciye muri filime ko kwitwa Kamikazi. Agomba kuduta mu yindi filime nkuko biriko birarengana kuma Facebook abagiye atandukanye. Urumva ko mino misi filime tutazoziyugurura. Rero abantu bose babwiye ku kivi bariko bashaka kurangiza umwaka, bariko barakora cyane. Tubabwira ko rero kuri Art Burundi tuzobanyoteza, naho tuzoteba kanini, ariko tuzogoma tubabwira amakuru ya sinema mu Burundi uko biriko biragenda. Tugoma tubabwira ibintu bigezweho, tugoma tubabwira ikidasanzwe, tubabwira bishasha muri sinema y'u Burundi. Ntabwo tuzobagirira nabi. Niyo mpamvu tuvuga ati mwese mushaka kubana nacu, mushaka kudutera intege. Umuntu agize ico yumva mu kiganiro kitagenda neza, yandika muri commentaire kuko turakunda impanuro zamwe kwa bosi bacu. Mutashaka ico twongerako kuri abo namwe nyene turabashaka, mwandike muri commentaire ikiganiro cyakuryohe, wandike muri commentaire wongere gusangiza n'ubundi muntu kugira ngo bishire bigenda neza. Niyo mpamvu tuvuga ko umuntu wese atari yabonesha kuri Art Burundi, wewe amakuru ya sinema sinza hazoyakura, kuko niho honyene novuga ko haca amakuru nkaya kumbure ko bahise bagiye batandukanye. Yego mukomeze rero kuzobana natwe, mushishikara mudukurikirana tubageza ibintu bitandukanye. Singenda ntashimiye umuntu wese afata akanya akaraba filime yo Burundi, singenda ntashimiye umuntu wese afata akanya akaraba ikiganiro guca kuri Art Burundi. Ubwo muntu ni w'agaciro kandi akwiye kubahwa. Niyo mpamvu igihe kimwe nzotegura umunsi mukuru w'abakunzi ba Art Burundi kugira ngo hamwe dusabane n'inshuti. Rero reka nshimire abantu bari mu Burundi, nshimire abari mu makungu, nshimire kumbure aba diaspora aho bari hose. Muri rusange mwese Imana ikomeze kubitaho. Ndabifuriza ko Imana yoberekeza kwinzaho y'agaciro kugira ngo mushikare muronka amahera, kugira ngo muronse amahera natwe mushikare kuduterera intererano bikenewe. Kumbure ico abaza kumbura ashaka kwandika kuri WhatsApp cyangwa kuri telefone, nimero ziri ngaho kuri screen, bacha bitaba umwanya wose babimeze neza. Rero mukomeze guhezagirwa, mukomeze gumigisha nyinshi, Imana ibiteho kugira tuzosura mu kindi kiganiro. Big up sana.